bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu mukinga zatiwe arriva e viens gusa endaje na zumutima. Turashima Imana kuba yatugiriye neza tukaba turi hano kuri uno munsi. Ni benshi baraye bapfuye kandi ni benshi bagize amaksida, ni benshi bari mu bitaro. Kubera utarigera upfa wibaza ko gupfa kutabaho, umenga hari abagenewe gupfa, umenga we nturimwo bano sedesana, ariko kuba uriho si gihamana ni umugambi w'Imana. Imana igufise ku mugambi mwiza kandi ukomeye cyane, abandi bose bifuza kumera nkawe ariko bikanga. Hari abantu bamaze ukwezi muri hospital, hari amaze umwaka muri hospital, hari n'abamaze imyaka muri hospital, ariko kandi wewe nubwo wigeze kubaho muri hospital iminsi ngahe warahavuye. Kuba uriho sigihamana n'umugambi w'Imana, kandi mu vy'Imana yateguye bituma uno munsi ubaho n'iri jambo ririmo. Abantu bobo bari bifuza ko uno munsi utobayeho, Satani yari yifuza ko uyu munsi utobayeho, bivanye rero n'ubuzima umuntu abayeho bikavana n'ingorane abantu bagiye bacamo, biratuma kenshi umuntu agira ubwoba. Ijambo mfise uno munsi rivuga riti ntutinye. Haujaelewa vizuri na kwambia usiogope. Amena. Amena. Dusome rya jambo ryo muri Yesaya 41 kuri 10. Wahabonye imbere y'abandi aca dusomera. Basoma mu izina rya Yesu. Yesaya 41 ku murongo wa 10 avuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kugukoroka kwanje. Amen. Amen, amen. Mikono mingi kwa Yesu. Ngo ntutinye kuko ndi kumwe, ngo ntukihebure ku mpamvu izihe, ngo nzogira gute? Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Iyo ryo nyene riramaze. Amen. Ivyo abantu bagenda bacamwo birateye ubwoba. Buriya umuntu atinya abaruri baciye umugani ngo umuntu atinya ingwe, umuntu atinya ego. Urinze uvuka ntwari ukwiye gutinya, kuko ivyo uhura navyo ni vyinshi, zaba aksida, vyaba ibibazo, zaba intambara, vyaba ibyandagutakiye, ivyo byose byohuye nawe, ariko Imana ikubwiye ngo ntutinye, ngo kuko ndi kumwe nawe. Gutinya umenga biri mu buzima busanzwe bwa buri muntu wese yobayemo, kuko ari nko mwijoro saa 8 y'ijoro ntaho kugira ngo va mu kigobe ngo ugende buvira,
biratinyitse sibyo none ngo ugende n'amaguru buvira canke mu Kayanza wanyu umenga biratinyitse ariko ijambo ry'Imana rikubwiye ngo ntutinye. Buriya ubwoba buhera ku mwana akiri muto. Twavuze duti haragezaho dukura mu mwemu icyo cyaremwe gisha kigezaho kivuka kigakura nikiba kikiri kibebe. Ababebe rero buriya batinya ibintu bibiri byonyene. Uzi byari ibyo gukoroka hasi n'induru, nivyo bintu bibiri, nta kindi kintu umwana atinya. Hari n'abana bagera ku rwego bitwa ngo nibifata nzoka sibyo none n'inzoka arayifata mugabo yumvise induru umwana ararira akiyumvira karaba hirya no hino ucumenya ko yatinye kandi umutereye hejuru gatonya urabona ko atinye. Nivyo bintu bibiri gusa umwana atinya. Ariko kandi mugonje nibuka umuntu w'inshuti yigeze guterera umwana w'umubanyi yari umenga hano yaragendeye afata umwana atangura kumuterera ariko aramukinisha sinzi ngena mutereye hejuru acara muponyoka agwa hasi umwana acarapfa. Imagine umwana atinya ibyo bintu bibiri bono se desana. Ariko ubwoba ijambo ry'Imana muri Bibiliya yose ijambo ati ntutinye riza inshuro 365 bisigura iminsi igize umwaka. Nukuvuga ko ku munsi Imana yamikubwira ati ntutinye. Buri Imana ntikunda ko yokora n'abanyabwoba. Uzi impamvu ugira ubwoba? Ari abantu batinya muri twebwe ntushire ukuboko hejuru udazi ni benshi. Uzi gituma utinya bivana n'amajambo bakubwiye kuvuka ivuka. Buriya abavyeyi bameze nabi babwira abana bidashoboka minsi yose bababwira ngo ivyo ntibishoboka. Umwana atangiye gutera agapira amubwira ngo reka kuzura atera agapira nuzi ko azoba meilleur joueur mu isi. Bwana sife sana yafata ibikarataza agatangura gusigura nuzi ko mburi Imana ikimutegura kuba pasitori ukacumuga ngo amakaratazi yanje ukura yonona pfangaho kene yagomba gukora ikintu bakamubwira ngo ico nacushoboye mu buzima bama bamubwiye ngo ntibishoboka. Niryo jambo riri mu mutwe wiwe ntibishoboka agatinya akagira ubwoba. Bwana se desana ubwoba nabwo ivyo abantu batinya buriya ntabwo ari byinshi cyane. Abantu batinya kimwe gutwengwa bongo kwera none ngubu noja hajya mu bitaro by'abasazi ngaca nja gusengera bajya abasazi bose ngo bakire none nibatakira naho abantu bazova bantwenga. Ico nico cya mbere abantu batinya. Icya kabiri batinya kumaramara sawa. Icya gatatu batinya amaso y'abantu. Icya kane igituma batinya ni naco gikuru nukuba batazi ibihava biba sawa. Utinya kubera utazi kihava kiba sivyo none. Nk'ubu nishobora bahamagaye abagomba kwitoza kuba bakuru b'ibihugu kubera utazi kuhava utsinda no kudatsinda ntushobora kuja no kwiyandikisha kubera utazi ibihava biba. Kumbura wavuronka inota rimwe utogwe nawe n'umudamu wawe gusa n'umukozi uhava umaramara. Nico gituma abantu bagira ubwoba. Bwana sedesa ikindi gituma abantu bagira ubwoba ni inkuru abantu bababwira zabananiwe. Bwana sedesa bakubwira ati no urumva wowe ntushobora kugendesha imodoka urazi ntuzenyavuka ari iwanyu inyaka y'izi imodoka arinze afata atazi no kwinyonga. Wowe ntushobora kugendesha moto iyo afika uturasa. Wowe ntushobora kuba umusirikare. Wowe ntushobora kuba mwarimu. Ntushobora kuba pastor. Wowe ntushobora gusengera urwaye ngo akire. Wowe ntushobora kuva muri iyo ngorane. Ntushobora kuva mu nzu y'icumba kimwe n'ibaraza. Naso niyo yabamo. Na sokuru wawe niyo yabamo. Wumva ukaca wumva umenga nibwo buzima. Bwana sesana ikindi naco gituma abantu batavansa bakaguma mu bwoba ni kutabona ko hari gishoboka. Bwana sesana kenshi mu buzima abantu babona imisozi kuruta kubona itabonwa. Haleluya. Mose nigeze agira ubwoba. Amen. Reka tusomera Abaheburayo 11:27. Abaheburayo 11:27.
turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Ukwizera niko kwatumye ava muri Egiputa, ntiyatinya uburake bw'umwami, kuko yashikamye nkahabona itaboneka. Amen. Amen. Reka tukomere Imana amashi. Menga iryo jambo menga ntiritahuritse. Ukwizera niko kwatumye Mose adatinya kuja imbere ya Farao. Farao yari umwami w'abami, yatwara isi yose. Icyo gihe abafarao nibo bari bakomeye, batwara isi yose. Ariko kwizera Mose ntabwo yatinye Farao, ahubwo yatahuye ko ari kumwe n'itaboneka. Haujaelewa bwana? Mose yatahuye ko ari kumwe n'itaboneka, bituma adatinya ikintu gikomeye nka Farao. Jackson yamenye ko ari kumwe n'itaboneka, bituma adatinya ikintu cyitwa. Nawe ugomba kumenya kuri kumwe n'itaboneka ishoboye, yotuma udashobora gutinya ikintu na kimwe cyose. Kandi iyo nyine nivuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Dawidi iyo atamenya ko ari kumwe n'itaboneka, kugeza uno munsi yari kuba akiri inyuma y'intama. Ariko yatahuye ati iyo Mufilisitiya ashobora gutuka ubwoko bw'Imana, iyi taboneka isanzwe iri kumwe nanje, kubera ikino mutinya. Nturavyumva? Uyo muroza aguma gutera ubwoba, ukibagira kuri kumwe n'itaboneka ikubwira ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Urazi ubwoba ubwoba ni ikintu kibi kibaho. Hari abantu bagira n'ubwoba kwinjira mu biro. Ugiye gusaba akazi ugasanga yagumye imbere y'umuryango yaragiye gusaba akazi. Utagira ubwoba akagutanga akagucako, akaja kugasaba, kumbure bari bakeneye umuntu umwe wenyine, ugasigara hanze kandi warushowe nawe kugakora kubera wagize ubwoba. Watu wenye oga sawa, abantu batinya buriya si kenshi bagera kure mu buzima. Bwana se sana, si kenshi bamenya no kutembereza ikinga y'abantu batazi kuyitembereza kubera gutinya ngo yoba bimutura hasi mu gihe azoba ariko arayinyonga ariga. Bwana se sana, barigeze kubaza abatama bashaje ba kera, bababaza ati mbega uraryohewe, warageze aho wagomba ko woshitse imbere y'uko usaza cyangwa imbere y'uko upfa? Nka 80% bavuze atoya, aho nagomba gushika siyo nashitse. Kubera iki? Ati naratinye kugwa mu rudubi, guprena risk sinzi kuno yita mu rudubi. Naratinye simpave mpura n'ingorane, ari ibintu byinshi nari kujamo mugabo nkagira ubwoba ko bitohava bishika. Bwana Sedesana, imisore agatinya koresha umukobwa wa minisitiri. Hari imisore iri ngaha igeze, Yesu ashimwe, agatinya gufata inzu y'ivyumba bibiri kubera ubwoba. Akavuga ati aho nonanirirwa kuriha none byava bigenda gute? Bwana Sedesana, agatinya kuja kwiyandikisha aho bari 100,000 ku ishuri, agatinya kuja ku ijambo gutinya cyangwa nagize ubwoba byamarigaruka mu buzima bwiwe. Ariko yakubwiye ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Haujanielewa vizuri? Uzi kuva ukivuka kugeza aho ugeze uno munsi, bangahe mufitanye imyaka imwe bamaze gupfa? Ntibari musi y'umuriyoni. Ni impfu zingahe umaze gusimba kandi atari inkomezi zawe? Iyo yagusimbishije izo mpfu zose niyivuze ngo ntutinye. Iyo yagusimbishije izo mpfu zose nikubwiye ngo ntutinye kuko imbere ni heza, ngo ntutinye ngo kuko ndi kumwe nawe, ngo ntukiyebure kuko ndi Imana yawe. Imana rero ntabwo iryoherwa abantu batinya ngo umugorotsi wanje ngo azobeshwaho, ngo nawe yiyonjorora.
lazima tuishi maisha ya imani ndugu yangu. Ukiishi maisha ya oga ukaba umunyabwoba cyangwa ubwoba isinzi umunyabwoba wa cyane Satana acaprofitira ngaho. Amadayimoni ntibaze ngo hari ikindi ni ugutera ubwoba gusa. Ijambo ry'Imana tubwira ngo Satani ngo aratontoma. Urazi gutontoma? Ntacikora, iratontoma ngo irankoyorotsa. Umunyabwoba ukagira ubwoba irakurotsa, ntiguhekenya ko nta namenye, irakurotsa ikakumira bigahera. Ariko ubaye umuntu arinda, amen, ninde yumva ubwoba buriko buratangura guhera? Amen. Ninde yumva ko ucaja kuri Rakalede kurondera abamugaye abari ku mfiro kabahagurutsa? Ukwizera turagufise mugabo kuvanganye n'ubwoba. Iyo Mana dusenga murayemera ndabizi, sivyo none? Kandi na Yesu muramwemera ndabizi. Nta n'umuntu n'umwe yaje ngatemera Yesu, kandi arizera ko Yesu akiza, kandi arizera ijambo Yesu yavuze ngo muzohagurutsa n'ibimuga, ngo muzokora n'ibirengera ivyo nakoze. Haleluya. Ariko ikintu cyita ubwoba kigutuma udakora ivyo Yesu yakoze, icyo nicyo kibi gituma uguma hahandi utigera wavansa. Ukwezi kugahera ukijijwe, amezi abiri, umwaka, imyaka ibiri, ukaguma kuri ya level yo mu buryo bw'umwemu, ni wavansa ukaguma uri wa mu bebe spirituel, ntuhavukura kubera gutinya kugira ubwoba. Iyumvira nk'umwana atinya kugira dede ntazokwigera atambuka, kuko agize dede aragwa hasi, akagwa hasi. Uri umuvyeyi ukavuga ati, uri nk'umuvyeyi w'umunyabwoba ati no umwana wanje vraiment ntazara kubita ibisusu hasi vraiment aya vraiment nagume yicaye, azorinda asaza acicaye. Wango kweli? Ariko haguruka, ugwa hasi urabyuka, ugwa hasi urabyuka, umunsi n'izina uzotembera neza. Iyi message ishobora kuba ari y'umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, sinzi nyene message. Haleluya. Usiyogope, Imana ngo iri kumwe nawe, ntutinya, ngo iri kumwe nawe, ngo ntukihebure, ngo ntukihebure, ngo izogukiza. Nuravyo ngo izogukiza, kandi izoguhana bya bindi, kandi izogushitsana hahandi, kandi izokugirira kwa kundi, ngo ntukihebure, ngo kuko ni Imana yawe. Sinzi ko hari umuntu amaze kubona intambara cyangwa yigize kugwana intambara. Abasirikare bariko baragwana bakora ibintu byo guterana ubwoba, kuko arazi ko nagutera ubwoba uhava uhunga. Baraja baba ku gasozi bakaririmba ngo turabomora turabamera n'ukubwo ahuruka cyangwa ati yo bakavuga tuvise ibiko byantuze yasinze amazina yabyo, namba ari mugomozi, namba niki niki mugobore mikarashi bakazidondagura. Nawe wumve uvuze kandi sinzi bakita ngo iki gatonya katwoze, ukavuga ati basi karabaye, nawe ugasanga nta nicyo bifise. None tuvugana kuri none gwigoriyati gwari rukomeye, ntiyari terabo yewe gwari rukomeye, gwari koneshwa na Dawidi agahungu kagapeti ka 17 basa desana. Rero Satani niko akora, aragutera ubwoba. Uzibona nk'abarozi n'abantu baterana ubwoba kubi nk'abarozi, abarozi baratwenza sana, azari gusabwa gutera ubwoba. We fata inkoni, fata inkoni, umutingaje umubwira ati varangu nta nisoni. Haleluya. Niwe gutera ubwoba, niwe gutera ubwoba. Ibyo bintu byitwa ngo abarozi, ngo abapfumu, ngo byandagutakiye ibidayimoni, bibwire di attention, je ndakomeye, uranzi jewe ukabitera ubwoba nabyo. Reka mabwire, ndasubiye kwija mu nkunda kuvuga abadayimoni uko bakankamira, nubabwira ngo mwende nukuri bakagenda bavuyeho. Mugavuga ati mwizina rya Yesu muvemo, kumva nyina kankamye ndakwereka muvemo
idayimoni mugabo bivana n'ubivuze. Haleluya. Bakubwiye ngo bazokwica ntugire ubwoba, bakubwiye ngo uzopfukenye ntugire ubwoba, bakubwiye ngo ntuzorongora ntugire ubwoba, bakubwiye ngo ntuzorongorwa ntugire ubwoba, bakubwiye ngo ntuzovyara ntugire ubwoba, bakubwiye ngo ntuzotera imbere ntugire ubwoba, kuko yabivuze nikomeye. Ivuze ngo ntutinye ngo kuko ndi kumwe nawe, ngo ntukihebure ngo kuko ndi Imana yawe. Aho nyene nabo boshira akaburungu biramaze. Ndakunda tumifano. Narabwiye umugabo umwe yari yijyamiye mu nzu mu cyumba hejuru kuri etage, aza yumva abarozi bariko barakindakinda ngaho muri saro mu nzu yo hasi. Amanutse asangana abarozi bari gusaba, bambara ibintu by'ibiterabwoba, ibihubahuba, ibiki ibintu byipfuye nabi ngo kugira ngo bagutere ubwoba. Acavuga ati ngira ngo ni mwebwe, ndigiriye kwijyamira. Araroza ati none yewe umugabo aradusuzuguye kwe, reka tugende nako, reka dutahe ntacyo tumukura ko. Undi nawe baje kumutera bafise inkoho, bayifoye nyene sawa baraze ngo mikono juu oleme. Naho acavuga ati twari tuba dukomuzanye, bari biteze ko acagira amaboko ngo munisame ngo munambie base franga zenye tabapatia. Ati twari dukomuzanye. Ati ndira nganga ngiye kuzana gwanje, mundindire ngaho ngiye kuzana gwanje. Ati uyu mugabo natinya ntagira ubwoba, abijya byose afise camuzinga. Yaragiye kuzana Bibiliya, yagarutse asanga bose nubona n'abakacere. Urazi bakacere babandi bafata abantu kwa baminya, bakubona uko agenda n'ubwoba ugira kacere ka kadogo cyangwa karugara kaba kacire ko cyaka gufata ko kuzirika kavuga ngo barazesana baraswetena. Ariko uzi ko ufise Imana, iyo Mana nkuru imaze kwivugira ngo niyo Mana yawe, kandi iyo nyiri kavuga ngo ntutinye. Ndetse n'ivyo ni se w'umwami wacu Yesu Kristo, akaba kandi data, kandi akaba yatugize abaraganwa na Kristo. Muri twebwe yashizemo ubumana, dufise ububasha bwo kurema, dufise ububasha bwo kuvuma, dufise ububasha bwo kuvumura, dufise ububasha bwo guhezagira. None utinye iki? Sasa unaogopa nini? Utinya niki? Unaogopa nini? Yaje amajambo bakubwiye, iyo ngwara ntizokwica. Sinzi ko warubizi, iyo ntizokwica. Iyo ni isanzwe, kandi nukuba ufise ubwoba n'ahandi woyibwiye rimwe gusa ikumva ikigiye. Amen, 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 amen. Gideoni yari yateguye abasoda 22,000 ibihumbi 22. Bari mu gihe tabona abanyabwoba cyo muzima ronderamo turuwasa gusa nibo bagwanye, kandi urugamba ntirugwanywa n'abanyenkomezi, rugwanywa n'abatagira ubwoba. Amen. Ngomba ko guhera uno munsi ikimuga kizohirahira mugahura naco mu nzira kize kimenye ngo agiti uyu munsi ndakiza. Amen, amen. Ubwoba nibwo butuma udahagurutsa ibimuga. Twe twarigeze kujya gusengera sale, sinibi kumenga yari sale 16 kuri Prince Regent. Turasengera yose irakira, kandi dufise kwizera kumwe kubi. Twabwiye duti turabasengeye kandi murakira. Haleluya. Urukubwira umuntu ati ndagusengeye urakira, uvyanvyemera urakira. Avuze ngo none je bikurakira. Haleluya. Hani kindi gihe musengera abantu mukabasengera n'ubwoba, ukanyegera ukamusha nk'ahantu uti ngunda gusengera, ukamusha pembera ati mesina cya Yesu niba nanyumbe nava dakira no omba tu wazi. Haleluya, haleluya. Harageze igihe aho tugiye kuzora duhagarika abagiye guhamba. Ninde yumva ko yo bikora? Ni bake cyane. Abandi ubwoba buracarimo. Ubwoba yavuze ngo ntuti
ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ngo ntukiyemure kuko ndi Imana yawe. Sasa none Yesu ntiyazura abapfuye, ka gahungu nyina yari umupfakazi, nako kara gahungu kamwe, Yesu ntiyakazuye. Banuzenya barazaro bose ntiyabazuye, apana wawundi yahora nga babandi bose ntiyabazuye. Bwana sibe sana. Kandi yavuze ko tuzokora ibiruti ivyo yakoze. Haragezaho uzohora ubona bagiye guhamba babwiye ati stop. Nibaza ngo urumva ngo natazuka naho ubabwiye ati bana sasa mukeneye ko umuntu wanyazuka umba. Ntugire ubwoba, natazuka ingorane si yawe. Niwe ni umuzura, si Imana. Imana iri muri programme yo kuvuga ko sindamuzura uragira ingufu. Mugabo harabakenewe kuzurwa, haraba Imana igomba kwigaragariza ko iri kwirakora. Abo rero nibo tugiye kuzura. Kandi umusengera kuna haraka ugenda ndogo wabia ati jameni msiwe na haraka. Tunaelewana, msiwe na haraka, wekeni hapa. Tutaomba mpaka atafufuka. Babu ati asipofufuka napo kawabi ati hata kosa kufufuka. Babu bajengo natazuka nao wabi ati naza kubura kuzuka, arazuka. Ukasenga natazuka wabi ati none sasa mimi ndo ndamfufua, none nje ndamuzura. Je nasenze umuzura ntiyabishatse kumuzura, pereka maitienu cha guhamba. Bongo kweli genda uhagarike abo basazi, abo bagwaye amadayimoni, ivyo bimuga, izo mpumyi bameze gute, babwiye ati ngo ndagusengere. Murabona urashaka kuguma uri impumyi kandi nanje ningatwara amenyanye. Haleluya. Ugasenga rimwe natahumuka ejo usubirayo, ngiye bikarte kurondera impumyi, mukagira umunsi special w'impumyi zonyene. Ati no munsi tugiye mukamenge kurondera ahantu hose tuzi impumyi. Ati hari impumyi ko abantu uzenya ati bo we tuje kugusengera kandi tuzoheza gusengera ubona. Misi yose mardi saa 11 tuzoba turi ngaha, zora dukuranwa. Atari mama Denise ni mama Ntuzenya, atari mama Ntuzenya ni mama Ntuzenya, atari mama Ntuzenya ni papa Ntuzenya, canke ni kaka Ntuzenya, canke dada Ntuzenya. Zora tuza chaque mardi tugusengera. Pandisha imani yako, usibaki chini. Wewe si mtu wa kawaida bwana. Uziko twebwe turabisezerano risha. Adamu wa mbere yarakoze icyaha bituma urupfu rwinjira, ariko Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo yaje tuzaniye ubugingo, aza tuzaniye alliance shasha, nouvelle alliance, tuba nouvelle créature, tubivyaremwe bisha bishobora kureyagisa nk'uko Imana ireyagisa. Iduha kameremere y'ubumana, itugira nkayo nk'imwe mu Imana zo mu ijuru. Tukaba dufise ububasha bwo kurema, bwo kuvuma no kuvumura, bwo guhezagira no gukora ibi na biriya. Sasa unakaa tu hivi kama raia wa kawaida, ubayeho nk'umunyagihugu cyangwa umwenegihugu asanzwe gute? Haleluya, haleluya, haleluya. Pandisha imani yako, toa oga, kuraho ubwoba bwose bwabo. Urazi ikintu cyita ubwoba nico kintu cya mbere gituma umuntu agira eshek mu buzima. Kandi ubwoba benshi baratinya kugira ngo ntibaze bagire eshek, ariko ubwoba nibwo butuma bagira eshek. Nje ndazi umugenzi yavuye ngaha aja mu Bubiligi, atagira n'igihumbi, atagira passport, atagira visa. Urumva atagira na passport, nta visa yari afise. Mugabo yaragiye mu Bubiligi kandi yasize duseze na Joshua ati jengira nje mu Bubiligi. Yaragize ibintu biteye ubwoba, mugabo nasanze ari umuntu wa mbere atagira ubwoba kuri iyi si. Uzingene yagiye uwo twenga afise objective, jengira nje mu Bubiligi, singira passport, singira n'igihumbi, singira n'iki, mugabo ngira njeyo. Kandi ijya ndege ni injana, kandi ndege niyo yamujana. Mugabo kagira ubwoba, bakuzanira wa malaria. Yo mana ndabigenza gute none umuntu wa malaria? Tumarari utwo babwira baje kunywa kinini. We diri na viwete, udiringe n'ibimuga, impumyi, abatavuga, abafise za foie, za estoma, za ande n'izindi ntazi amazina za hepatite A B C D E F sinzi aho zigarukira zose. Wabiyetere wangwara ndagutegetse muvemo, ubwo nyene ingwara ikigenda. Haleluya, haleluya. Tugira dusenge. Umunyabwoba ndabimusavye umunyabwoba ariko ubwoba bwiwe
kugira twinjire mu rugamba. Amen. Tangura n'umuntu atagira ubwoba, utangure kwiyaturako ibikomakomeye. Kubwo ubwoba uyaturako ibidouble gusa y'ivyo ufise. Urumva nk'ufise inzu ya chambre imwe aguma asaba ati Imana minzu ya chambre zibiri kubera ubwoba. No hava saba etage bashana. Membwa zenga ni miri umva ubwo ni ubwoba. Haleluya. Haleluya. Wora fata taxi vero mukuza ngaha ariko asanga ngo Mana mayi moto nzorenza na moto. Niyo imani yako igeze. Kuraho ubwoba. Waruza na taxi vero utangura kuvuga imodoka yawe cyangwa taxi uzoruzamo. Amen. Va mu bwoba. Amen. Hari umuntu yumva kuva mu bwoba. Amen. Tuve mu bwoba. Dutangure kwatura ibikomakomeye. Amen. Nuko ari Imana yanjye imbwiye ngo ntutinye. Nivuze ngo ntutinye ngo izgizo buri mu ijuru. Ntutinye hanyene ngo ndi kumwe nawe. Ngo ntukiyebure ngo ko ndi Imana yawe. Sasa reka duhaguruke tangure kuyibwira. Ingorane wibaza ko zihari zose zitangura kuzibwira. Ubu niyo cyo kuva mu bwoba tukinjira mu bikogwa. Amen. Tugatangura gufata uturere. Amen. Tugatangura gufata uturere. Tangura guhindurirwa ubuzima bivanye no kutagira ubwoba. Apana kugira ubwoba ngurumva ngo ejo nzogiki. Nimegundua uzuri wa Yesu. Nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. Ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati umugomba gukira ni mugwani. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu Mukinga Zati